Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Ku Islamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nongeye kandi kubaramutsa ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Dr. Sole Online TV ndabaramukije. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uno mwanya n'isaha tukiri bazima. Si inguvu zacu canke se ububasha bwacu canke ubwenge bwinshi bwacu, uretse yuko ari ubushake bw'Imana. Murazi yuko mwiriwe canke mwaramutse canke bwakeye canke ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Imbere byose nashimiye Imana, ubu naho dushimire nyene cubahiro umuvyeyi wacu, wewe atuyoboye mu gihugu ciza c'u Burundi, igihugu kirimwo umutekano, amahoro, iterambere kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'abo basanzwe kuyobora Uburundi n'abarundi. Dr. Sole Online TV narimaze igihe ntabonekana bivanye n'ibintu byinshi n'imanza nyinshi twari turimwo, kuko murazi ngaha ku isi turi ingenzi. No munsi nagarutse kandi kugira ngo dushobore kuganira ibi na biriya, kubera yuko ndazi yuko hariho benshi mwaturondeye, mwatelefonye ama apere video, mwarungitse ama voice, abandi mukoresha ama SMS menshi muturondera mutubwira ibibazo byanyu mufise, hama ntitwashobora kubishura. Twari dufatiriwe, twari turi mu gahinda, mu mabaro, kubera twari turi mu bihe bigoye cyane rwose, mu bihe by'imfo by'abantu bamwe bo mu miryango. Dr. Sole nagarutse kandi kuri urya wese yagerageje kugira ngo aturondere kugira ngo tumufashe. Nagarutse kandi ushobora kandi kuturondera kandi, ariko mukaturondera muzi yuko mukeneye kuvugwa, apana abandi muza mudutera inkuru, kuko twaba twabivuze kenshi na kenshi ko ata mwanya dufise w'inkuru. Kuno mwanya nino saha nagomba ndabibutse kuri barya bose mufise ibibazo bitandukanye by'indwara, barya baroze. Ushobora kuba uri mu rugo, warubatse, urashingirwa, uja ku mugabo ufise ikibazo cyo kutavyara, canke wavyara naho bakaca bitaba Imana, ibintu nk'ivyo onya. Ushobora kuba ufise ikibazo ku kazi kawe, kuba bitagenda neza. Ushobora kuba ufise ikibazo c'indwara yananiranye imiti, warivuje umwaka wa mbere, uwa gatatu, mugabo indwara yakumye iri hahandi nyene. Ushobora kuba ufise ikibazo c'ahantu utuye canke ahantu ubaye, ukaba ata mahoro ufise, ata mutekano ufise, ukaba hagize mw'ijoro urara urakindirwako abarozi, imizimu, eka n'ibindi bintu bitandukanye. Ushobora kuba ata mahoro ahari hagati mu muryango wanyu, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'uruvyaro, hagati eka y'imirimo yanyu ya misi yose. Ushobora kuba atatiro uronka, ushobora kuba ugiye kuryama uhura n'indoto ziteranye ubwoba, ushobora kuba ibyo ukora byose aho gutera bija imbere bitera bisubira inyuma. Ushobora kuba ufise ibibazo ibi na biriya bitandukanye. Dr. Sole turiho kugira ngo dushobore kubafasha. Uyu munsi urizina sinashimye kugira ngo mvuge byinshi, ariko nizeye yuko inyuma y'imisi 3 canke imisi 5 Dr. Sole nzotanga ikiganiro ndetse nerekana bimwe imbere ya kamera. Ndazi ko ikiganiro kizoshobora kuzotangaza benshi cyane gose. Mwana wa mama uriko uranyumviriza, mu byubahiro byanyu aho muherereye hose, tubasabe ko mudufashe amaso yanyu, mudufashe n'amatwi yanyu, mwongere mudufashe gukora subscribe na partage na kadhalika n'ibindi, kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure.
ushobora kuba uri umukobwa uri muhira umaze imyaka n'imyaka wamuronka wagutesha umwanya nturonka abakubwira isango rikwiye kugira ngo ushobore kubaka urugo nk'abandi. Ushobora kuba uri ku kazi uri kazi ngaha mu Burundi, hanze y'u Burundi ariko ukaba utorohewe n'abakoreshwa bawe, ukaba utorohewe mu mubiri wawe, ushobora kutonda kugira ngo dushobore kugufasha. Ushobora kuba uri umuntu wamana agahinda, uri umuntu wamana umubabaro, uri umuntu wama wicaye ahantu ukumva umenga umubiri wawe ntumeze neza, ukumva umenga hari ibintu bigendagenda mu mubiri, ukumva umenga mu nda uraribwa cane gose, ukumva umenga mu gikiriza urababara cane gose, ukumva umenga mu mugongo urababara cane gose. Twaratanze ibiganiro vyinshi vyerekana uburozi butagenda butandukanye, twaravuze kwerekeye Jini Makata, Jini Subiani, Jini Ifriti, Jini Maimuna, Jini Maiti, Jini Rubamba, benshi twarabavuze kuri ibimenyetso vyinshi bigenda bitandukanye bibaranga. Turavuga no kuri Jini Mahaba, aho twagiye turabavugako. Rero sindabicisha amajambo, Dr. Soirée nimero ya telefone ni guteranya 257 62 889 775 canke guteranya 257 62 981 432. Hariho hose uri mu Burundi, uri hanze y'u Burundi, uri muri Amerika, uri muri Belgique, uri muri Qatar, uri muri Oman, uri muri Ethiopia, uri muri Uganda, uri muri Tanzania, hariho hose uri ku kibazo cyose ufise cy'ubugwayi ndasume kandi cy'uburozi, gerageza uturondere tugufasha kirikare. Cyo tugusanga iki? Tugusaba amazina yawe abiri, izina ryawe n'izina rya mama wakuvyara, tukaba tugakora igipimo. Inyuma y'iminota 5 ndeje ko igipimo tugira no kubwira isabwa bikenewe, tukuvura duciye kuri ayo mazina yawe abiri, tiriwe turatakaza umwanya ngo tungika. Ducakora amazina yawe abiri kuko namana bibuze iminsi yose. Ijini nta passport risaba, ijini nta mbebe risaba, ijini ariho hose uritumye riragenda. Kuri ubwo Dr. Soirée avura akoresheje iki? Amajini. Hama ndabipfurije ibihe byiza n'umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu. Ntugira amakinga, tori nimero ya telefone uturondere, no telefona, ntukoreshe apere, koresha voice cyangwa koreshe SMS, kwitondera tukwishura aho nyene. Hama murakoze cyane gose, mugire ibihe byiza. Dr. Soirée twagarutse kongera kandi kugira nti kubahereza ibiganiro bitandukanye. Hama ndabasezeye mwese, ndabifuriza ijoro ryiza bipfanye naho muhuri, cyangwa igitondo cyiza bipfanye naho muherereye, cyangwa umugoroba mwiza bipfanye naho muherereye. Hama mugire umugisha mu banyu no mu byanyu. Murakoze cyane gose.